Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivuga irondere kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaharamukije kandi ndabahaye ikaze mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu cyo kuri wa gatanu itariki 26 z'ukwezi kw'indwi muri 2024. Mu Rwanda abunganira imbere y'amategeko munyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire bavuga ko amaze igihe yiziziwe n'amajambo amusevya aturira kandi ateye impungenge. Leta zunze ubumwe za Amerika zashize ko amaboko kuri umwe mu badandaza b'ibiyayuramutwe karuhariwe Ismail Elmayo Zambada. Abanonotsi baserukiye Uburundi mu nkino za Olympique Paris baramaze kuhagera, batubwiye ibyo bazohiganamwo birimwo ibi. Muri rusangi Uburundi buserukiwe n'abakinyi indwi, 4 bo muri atletisme, 2 bo muri natation n'umwe wo muri judo. Atletisme ni metero 5,000 ni metero 10,000. Ivyo nibindi muravyumva rero mukanya muri kino kiganiro tubafitiyemo, ndetse na baza muganga. Ni kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva, ariko imbere y'ivyo vyose rero reka mubanze mutega amatwi amakuru yo hirya no hino kw'isi avugwa hano kuri BBC mushikirizwa na Nina Iradukunda. Umukuru w'igisagara ca Paris Anne Hidalgo yavuze ko ibirori vyo kugurura inkino za Olympique za Paris bitaza kugirwa ko ingaruka n'ibikorwa vyo gutoba vyagizwe ku mabarabara y'amagare ya moshi uyu munsi mu gitondo. Ibirori bitangura mu kanya isaha imwe n'inusu ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Ivyo birori rero biza kuba birimwo defile y'ibihumbi vy'abitabiriye ayo mahiganwa bazoba bari mu rukurikirane rw'ubwato ku ntera ingana n'ibirometero 6 ku ruzi Seine. Igipolisi kiriko kiragerageza kumenya uri nyuma y'ubwo ruhurirane rw'ibikorwa by'ubutovyi ku mabarabara ya gari ya moshi zihuta cyane mu gihugu cyose. Amabarabara 3 yinjira mu gisagara yononywe n'abantu bakongerezamo umuriro, bituma ingendo nyinshi zihungabana. Umushikiranganje wa mbere w'Ubufaransa Gabriel Attal yavuze ko igipolisi n'igisata c'iperereza biriko birakorera hamwe kugira hafatwe uwabikoze kandi ahanwe. Yasavye abantu kwiyubara. L'enquête démarre. J'appelle chacun. Amatohoza yatanguye. Nsavye abantu bose kwiyubara. Ico tubona nuko iki gikorwa categuwe neza, cari gifise abagikurikirana. Ibibanza nkoramutima nivyo vyaronderwa. Ibisa nuko bari bazi ingene inzira zubatse naho gutera. Du réseau pour savoir où frapper. Bimwe mu bikorwa byo kunguruza abantu ariko biriko birasubira gukora buke buke, ariko ntivyitezwe ko gari ya moshi izosubira gukora uko zahora imbere yo kuwa mbere. Abakozi bo mu bitaro vya Gonostaya biri Dhaka mu mugwa mukuru wa Bangladesh bavuga ko abapolisi bambaye impuzu zisanzwe batwaye abantu 3 bari indongozi mu myerekano y'abanyeshuri yabaye mu misi iheze. Umuyobozi w'ivyo bitaro yavuze ko abo bapolisi babakuje mu bitaro ku nguvu, birengagije impungenge z'abaganga bariko barabavura ibikomere bivugwa ko bagiriye mu busho bw'igipolisi. Irengero ryabo ubu ntirizwi. Umwe muri bo muri indwi yari yavuze ko afise ubwoba ku buzima bwiwe. Abantu hafi 200 barishe umuntu reka zadutse mu myerekano yo kwiyamiriza ingene ubuzima bwa leta butangwa. Igipolisi kimaze gufata abantu barenga 4,000 kuva iyo midugararo yadutse mu ndwi iheze. Ubwongereza bwavuze ko buhevye inzitizi ku busabe bwa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ICC bwo gusohora umutahe wo gufata umushikiranganje wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu. Leta y'abaconservatives iheruka kuva ku butegetsi yari yanse kwemera uburenganzira bw'umushikirizamanza bwo kubikora, ariko leta nshasha bareba yo yavuze ko ibona ko ico ari kibazo ciyo sentare.
leta zunze ubumwe za Amerika zitari umunywanyi w'iyo sentare co kimwe na Israel zibandanya kugwanya iyo mitahe. ICC ishaka kandi ko hafatwa n'indongozi zitatu za Hamas. Iyi mwumva ni BBC Gahuza Miryango. Igipolisi ca Afrika y'Epfo cataye muri yompi abantu 95 bafise ubwene gihugu bwa Libya inyuma y'umukwabu wabaye mw'itongo bavuga ko ryakoreshwa nk'ikambi y'imyimenyerezo ya gisirikare. Ni inkuru ya Nick Erikson mushikirizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Abategetsi bo mu ntara ya Mpumalanga bavuga ko ubwo abakekwa basabaga visa bavuze ko bari muri Afrika y'Epfo mu mahugurwa y'abashinzwe gucunga umutekano, ariko baza kuvumburwa mu gisa n'ikigo cya gisirikare. Amashusho yafatiwe aha agaragaza amahema y'icyatsi kibisi cya gisirikare ndetse n'imifuka yuzuye umucanga. Itangazo ry'igipolisi cya Afrika y'Epfo rivuga ko iperereza rikomeje kandi ko iki gisa n'ikibangamiye umutekano wa Afrika y'Epfo cyafatanywe uburemere bwacyo. Libya yakomeje kurangwa n'umutekano muke kuvaho umunyagitugu Muammar Gaddafi ahirikiwe ku butegetsi mu mwaka wa 2011. Abasesenguzi bavuga ko mu bihe byashize imitwe muri Libya yagiye ishakisha abarwanyi mu bihugu bya Afrika byo munsi y'ubutayu bwa Sahara. Ibi byatahuye uyu munsi bikaba bigiye kuzamura ibibazo byinshi ku bijyanye n'umutekano wo ku mbibi za Afrika y'Epfo. Uwahoze ari umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika Barack Obama yashigikiye icegera c'umukuru w'igihugu Kamala Harris mwihiganwa ryo gutorwa nk'umukuru w'igihugu. Ubutumwa bwa video, Obama n'umugore wiwe Michelle bavuze ko bazokora ibishoboka byose kugira bamwinjize mu biro by'umukuru w'igihugu. Michelle Obama yavuze ko yishimiye Harris kandi ko n'intsinzi yiwe yobibaye imboneka rimwe. Icegera c'umukuru w'igihugu aramaze kuronka abamushigikira ku bwinshi mu masendika, amashirahamwe aharanira uburenganzira n'abademokrate bakomakomeye bamushigikiye kugira atsinde umukandida wa Republikani Donald Trump. Abategetsi bo muri Senegal bavuga ko bafasha abantu 200 bita ko ari abimukira badakwije amategeko kandi bafata n'ubwato hafi y'igisagara ca Saint Louis kiri mu buraruko. Ibi bishitse heza imisi abantu 90 basomye nturi mu mazi ya Mauritania igihe bariko baragerageza kuja mu mazinga ya Canary yegukira igihugu ca Espagne. Ako kaga katumye umushikiranganje wa mbere wa Senegal Ousmane Sonko yihutira gusaba kutigereza ku buzima bwabo mu kujabuka ibahari ya Atlantique mu bwato bwuzuye birenze urugero. Iyi nzira iguma ikoreshwa cyane mu gihe abategetsi bongereje ingufu mu kugenzura ikiyaga ca Mediterane. Amashirahamwe y'abagira neza avuga ko abantu barenga 5,000 bapfuye mu gihe bariko baragerageza kuja muri Espagne baciye mu ibahari mu mezi 5 ya mbere y'uyu mwaka. Florentine. Urakoze Nina Iradukunda kuri ayo makuru ya BBC. Nongeye kubaha ikaze mu makuru mu buryo burambuye. Duhere muri Niger, aho inyuma y'umwaka muri ico gihugu habaye itembagazwa ry'ubutegetsi. Ico gihugu muri kino gihe gihanganye n'izindi ngorane. Wari perezida yakombowe Mohamed Bazoum n'umuryango wiwe gushikubara capfunzwe n'igisirikare. Hakaba hari impungenge yuko ashobora gushigwa imbere y'intahe yagirizwa guhemukira igihugu, agashobora guhabwa igihano co gupfa. Inkuru ya Chris Okor mwishikirizwa na Yvette Kabatesi. Uwunganira mu mategeko perezida wahiritswe Musa Kolibali yabwiye BBC ko agatsiko ka gisirikare kafashe ubutegetsi gashaka ko aburanishwa n'urukiko rudasanzwe rwa gisirikare. Urukiko asanga rutazaba rwigenga cyangwa ngo rube rudafite aho rubogamiye kandi ashobora guhabwa igihano cy'urupfu mu gihe yaba hamwe n'ibyaha. Guverinoma ntiyemera cyangwa ngo ihakane ibi birego. Ariko nyuma y'umwaka abasirikare barinda umukuru w'igihugu bafashe ubutegetsi, icyerekezo cy'igihugu gisa n'ikitarasobanuka. Abasirikare bayobowe na General Abdulrahman Chiani bafashe ubutegetsi bizeza ko bagiye guhagarika umutekano muke wabaye ndanze ndetse no gushyira ubukungu ku murongo. Impuguka ariko zivuga ko icyizere cyo kwiyemera cy'aba basirikare cyaraje amasinde kandi abaturage b'abasivile bakaba bakomeje guhangana n'umutekano muke mu buzima bwabo bwa buri munsi. Inkuru ya Chris Okor.
umwe muri bakizigenza mu bukozi bw'ikibi bufatiye kwigurishwa ry'ibiyayuramutwe yafatiwe El Paso muri leta ya Texas. Ismael Elmayo Zambada akaba ariwe yashinze Sinaloa Cartel, igisenge c'abadandaza ibiyayuramutwe karuhariwe muri Mexique. Akaba yagishinze ari kumwe na El Chapo Guzman asanzwe wewe ari mu mvuto. Inkuru ya Will Grant mwishikizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Ismael Elmayo Zambada niwe mukuru bidashidikanywaho w'abacuruzi b'ibiyobyabwenge, kandi bikaba bishoboka ko ari nawe w'ingenzi muri Amerika yose. Niwe washinze itsinda rikomeye rya Sinaloa, akaba ari umwe mu banyabyaha bakomeye bashakishwaga cyane n'urwego rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zarashyizeho igihembo cya miliyoni 15 z'amadolari ku muntu watanga amakuru yatuma atabwa muri yombi. Gusa Elmayo yakomeje kunyura muri humye inzego z'ubutegetsi mu gihe cy'imyaka myinshi. Gufatirwa kwe mu gace ka El Paso muri Texas ikaba ari inkuru ishobora kuba yatunguranye muri Mexico. Ni n'insinzi ikomeye ku butabera bwa Amerika, cyane cyane ku rwego rwayo rushinzwe kurwanya ibiyobyabwenge. Ikindi ni uko bigaragara ko yafatiwe rimwe n'umuhungu w'uwafatwaga nk'umwami w'ibiyobyabwenge Joaquin El Chapo Guzman. Amakuru y'aho bafungiye ntarasobanuka, ariko birashoboka ko ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko amakuru azagenda ajya ahagaragara, nta gushidikanya ko iki ari kimwe mu bikomeye kizigambwa n'ubutegetsi bwa Joe Biden, ndetse na kimwe mu bikomeye gikozwe n'abakozi b'urwego rurwanya ibiyobyabwenge mu myaka myinshi yarishize. Abagabo bombi bategerejwe n'ibirego byinshi bijyanye n'icuruzwa ry'ibiyobyabwenge, amafaranga afite inkomoko mbi, ndetse n'urugomo rufitanye isano n'ibiyobyabwenge muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. BBC gahuza miryango tugeze ku isaha imwe buri minota 19 mu karere k'ibiyaga binini. Gahuza miryango ibajane mu Rwanda ahunganira umunyapolitike atavuga rumwe n'ubutegetsi Victoire Ingabire basohoye itangazo bavuga yuko amaze igihe yiziziwe n'amajambo amusevya aturira kandi ataye impungenge y'abantu batandukanye barimwo n'umukuru w'igihugu Paul Kagame. Madame Ingabire yambwiye yuko ayo majambo amuteye impungenge kuko amwe muri yo amwibutsa umuco avuga yuko ari uwo kudahana wimakajwe mu Rwanda, aho bamwe mu bo bari bafatanije muri politike yemeza yuko bishwe canke bakaburirwa irengero ntihagire igikurikira. Namubarire nimba hari ico ariko arakora mu nzira yo gushira izo mpungenge, ambwira yuko ico yifuza muri kino gihe ari uko yohabwa uburenganzira bwo gukomeza politike atankomanzi. Yatanguye kunsobanurira izo mpungenge ziwe aho zishingiye. Igihe cyo kwiyamamaza umukuru w'igihugu cyacu Perezida Kagame amagambo yamvuzeho yateye abantu impungenge cyane, yavuga ati umuntu mumureke akamurimo azapfa nabi. Abantu batekereza ko mu Rwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi hari abagezeshwa cyane abatwaho twakoranaga, hari abishwe, hari ababura irengero. Abantu batera impungenge cyane ko na nyuma yaho hari abantu nyine bamwe mu bo yari yahuye nabo, nanone yavuga ngo akagore gatoya kava mu genocideri nabo yahuye nabo twakoze bafite influence donc bavuga mbese kijyana kuri za sosiyo ku mbuga nkoranyambaga. Abo bantu rero bamwe muri bo batangiye kunyataka bavuga ati wamumena umutwe, wamurasa akamumena umutwe. Ibyo rero nibyo byateye abantu impungenge cyane mu banyamategeko banjye bambwira bati aho ubuzima bwawe ntibwabugeraniwe. None ko mbona hariho ibyo muhuza n'amajambo ya Perezida Kagame n'ibindi byavuzwe n'abantu batandukanye nk'ibimuvuga byavuzwe ku mbuga nkoranyambaga n'abantu bagira bati uwo mumena umutwe, kuki mubihuza kandi kumbura ashobora kuba atari we abatuma kuvuga ibi? Kubera ko ntekereza ko ibyo byatangiye nyuma y'aho avuga ibyo. Hano mu Rwanda dufite ikibazo cy'uko abantu bavuga bati utavuga rumwe n'ubutegetsi ni umwanzi w'igihugu, uwumutuka, ibyo wakora byose ukamugorora umucondo ntawe uzabahana, kandi koko barahari rwirwa abantu ukabanahamagara buri bati wamwica. Ubundi ntahandi mu gihugu kigendera ku mategeko umuturage ashobora kuvuga undi ahamagara avuga ati undi muturage niba mwica akabihamagara ku karubanda, ntihagire urwego na rumwe cyane ubugenzacyaha ngo ubuhamagare baze bati ibintu urimo uvuga ni biki. Gutukana ku gusebanya mu ruhande ntaciriyemo ngaho ko ari mwebwe yatutse uwo muntu yavuze gutya ati uwo mumena umutwe, muvuze muti urwego rw'ubushinjacaha ntibwamubajije, bw'ubugenzacyaha
ntigwamubajije ariko mwoba mwebwe ku gatwe kanyu mwarareze ntibagira ico bakora. hari umuntu umwe nigeze kurega umuntu wakundaga kuntuka cyane ntubaca intuka bantuka ibintu byose bishoboka witwa Tom Ndahiro naramureze ariko nta kintu bigeze bitanga ntigeze banamukurikirana ntigeze bambwira bati twamuhaye gasopo niba twaramuhaye gasopo ari ibiri kizabayeho ntiyagingeye kugutuka no kukwandagaza no kugusebya mu ruhame kandi ari byabaye hana n'amategeko. Ibyo rero bigaragaza ko ni nko kuvuga ngo umuntu utavuga rumwe n'ubutegetsi abantu bakunda ubutegetsi bumva ko babukunda cyangwa bumva ko bakunda igihugu kurusha abandi bafite uburenganzira bwo kumutuka no kumwandagaza mu ruhame ntabwo itegeko ribareba. Ibyo rero nibyo biri mu byo mparanira ko twubaka tugendera ku mategeko ku buryo buri wese arebwa n'itegeko kandi buri wese akarengerwa n'itegeko. Madame Ingabire naho mwabifatiye muri rusange urugwandiko rurashimangira cyane ku majambo ya Perezida Kagame ariko mu mutima wanyu mwumva yuko hari ikintu cotuma mubangamirwa kubera yavuze ibicanke biriya ko abantu babazi nk'umuntu yidegemvya adatinya kuvuga ico yiyumvira muri yugwara muri kino gihe kuki mwumva yuko bibahangayikishije? Birampangayikishije kuko nk'uko nabivuze hari abo twakoranaga mu ishyaka ryanjye bishwe kandi nankurikizi ntawe wabikoze wabihaniwe tuzi hari ababuriwe irengero ntabwo kandi tuzi. Noneho Perezida wa Repubulika avuga amagambo nk'ariya hakaba abantu bumva bashaka kumugaragariza ko bamukunda kurusha abandi bagatangira gusebya no gutuka umuntu uhamya ko baturiya muntu wamwica nta gihugu cyaba gihombye. Iyo amagambo nk'aya avugwa uzi ko hari abo mwakoranaga bishwe intera impungenge nabyo byanateye impungenge. Ariko murongeye kubivanga reba n'ababaza ku majambo Perezida Kagame ubwiwe yavuze kuko ngira ngo naho yigeze avuga ati umuntu wo mwica ntaco igihugu coba gihombye. We ntabwo yigeze avuga nsubiye kuvuga gusa ngo umuntu ubuzima bwe buzarangira nabi kuvuga ati ubuzima bwa Ingabire mu mwihorere buzarangira nabi. Yavuze gutyo rero ugaca ukabona abantu niba bavuga twamwica ntacyo byatwara igihugu umuntu abyibazaho kuko umuntu ubivuga ntabwo akurikiranwa n'amategeko bavuga bati kirazira kikaziririza nta muntu ugomba kwifuriza undi kwicwa cyangwa kumuhamagara ko yicwa kuko urupfu kwicwa mu Rwanda byavuye ko ntabwo urupfu rukiriho mu Rwanda. Madame Victoire Ingabire turacakomeza rero kurondera abategetsi ndetse n'urwego rw'ubugenzacyaha kugira ngo nabo tumve ico bavuga kuri ayo majambo. Reka ubu naho duha umwanya Ive Bucana mu makuru y'inkino. Mwiriweho neza bateze amatwi BBC amakuru y'imikino aribanda cyane ku mikino Olympique iri butangire ku mugaragaro uyu munsi mu mujyi wa Paris mu Faransa. Hitezwe akarasisi k'abakinnyi ibihumbi 10 mu ruzi ruca hagati mu mujyi wa Paris. Ibirori byo kuri uyu wa gatanu byo gufungura imikino Olympique tumwe mu dushya turi bukorwe twagizwe ibanga. Ibirori biratangira saa 1:30 z'ijoro z'i Paris kuri uyu wa gatanu ari nazo z'i Kigali n'i Bujumbura kandi biri bumare amasaha 4. Biritabirwa n'abantu babarirwa mu bihumbi amagana bahibereye naho miliyoni amagana zo ku isi barabikurikirana birimo kuba kuri za televiziyo. Abategetsi bo mu bihugu birenga 100 barimo ba Perezida 12 bo muri Afrika muri bo ni Perezida w'u Rwanda Paul Kagame baratumiwe kandi baritabira ibi birori. Hari bimwe mu bintu wakwitega kubona mu birori bitangiza iki gikorwa cy'imikino gikomeye kurusha ibindi byose ku isi. Ku nshuro ya mbere ibi birori ntabwo biri bubere muri stade ahubwo birabera rwagati mu mujyi. Amakipe Olympique y'ibihugu arakora karasisi mu ruzi Seine ari mu mato arebwa n'abantu bagera ku bihumbi 300 mu buryo bwateguwe na Thomas Joly ukuriye ubugeni muri ibi birori. Ako karasisi k'amato atwaye abakinnyi ibihumbi 10 karabera ahareshya n'ibirometero 3.7 mu nzira y'amazi imaze iminsi igenzurwa cyane n'ibifite isuku ihagije. Abateguye ibi birori bateguye kandi abapolisi babarirwa mu bihumbi za mirongo bagomba gucunga umutekano. Muri tenisi muri iyi mikino Olympique Andy Murray yavuye mu marushanwa ya tenisi ahuza umukinnyi umwe ariko azakina irushanwa rya 2-2 muri iyi mikino iganisha ku gucyura igihekwe mu mukino wa tenisi. Uyu mukinnyi wegukanye amarushanwa akomeye ya tenisi inshuro 3 yemeje ko azasezera muri iyi Olympique yitabiriye ku nshuro ya 5 bivuze ko umukino we wa nyuma bakina umwe wari umukino wamuhuje na Jordan Thompson i Queens mu kwezi kwa gatandatu
ubwo yavuye mu mukino kubera imvune y'umugongo. Iyo mvune kandi yatumye ava mu mikino y'umukinnyi umwe ya Wimbledon, ariko Wimbledon yashoboye kuhakina umukino wo gusezera mu mukino wa 2-2. Aha Wimbledon yahegukanye ibikombe 2 kuri 3 bikomeye yibitseho. Kuwa gatatu Andy Murray yatangarije BBC ko imikino ya Olympique ya Paris ari igihe gikwiye kuri we cyo gusezera muri tennis nyuma yo kuzongwa n'imvune za hato na hato mu myaka mike ishize. Hagati aho umukinnyi uri ku mwanya wa mbere ku isi Yannick Sinner yatangaje kuva muri iyo mikino Olympique kubera impamvu z'uburwayi. Uyu mukinnyi w'umutaliyani Sinner yari umwe mu bahabwa amahirwe yo gutsindira umudari wa zahabu ku bibuga by'itaka by'i Paris. Ni nyuma yaho kuwa gatatu undi mukinnyi umwe mu bakomeye muri tennis ku isi Holger Rune wo muri Denmark uri ku mwanya wa 16 ku isi yatangaje ko nawe avuye mu mikino Olympique kubera ububabare bw'ukuboko. Ayo niyo y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves. Tugarutse kuri ibi birori bitangura mu mwanya byo kugurura inkino za Olympique i Paris mu bihugu by'akarere k'ibiyaga binini byaserukiwe muri izo nkino n'u Burundi burimwo. Mu mwanya waheze mugenzi wacu Prime Ndikumagenge akaba yavuganye na Nestor Bigirimana arongoye intumwa z'u Burundi, amubaza ingene bariko baritegura abaja gutwara ibendera y'u Burundi, ingene bazoba bambaye n'igitigiri c'abakinyi baserukiye ico gihugu. Reka tubatega amatwi. Umwiteguro turagenda tukagira amanama, hanyuma bakatubwira ati muza gutonda ngaha, batonda ngaha. Hanyuma rero iyindi myiteguro nuko atakintu na kimwe ushobora gutwara uterekanye icari cyo. Impuzu no kuvuga kuzerekana bakazemera, hari zo bashobora kwanka izindi bagakunda. Hanyuma ibihugu byose usanga bavuga bati abategwa iteka kugira ngo baje kuba batwaye ibendera cyangwa idarapo ry'igihugu ni banaka. Abazoba batwaye idarapo ry'u Burundi ni bande? Abazoba batwaye idarapo ni abakinyi babiri, witwa Beri Cresus Ganira agira urukino rw'ukoga natation, n'umwigeme yitwa Ange Sierra Niragira kino urukino rwa judo. Abo nibo rero babiri batwara idarapo, kuko uye amategeko y'izi nkino abatwara idarapo baba ari babiri, umuhungu n'umukobwa. Hanyuma ikindi kunda kuranga canke abantu bakunda kumenya no kuraba iyo ibirori bitanguye n'imyambaro y'abaserukira ibihugu baba bambaye. Mwebwe abarundi muzoba mwambaye gute? Abarundi tuzoba twambaye uko twama twambara imisi yose, ni umwambaro w'akaranga k'igihugu. Abagore baba bambaye imvutano, abagabo nabo bakaba bambaye imbega. Mukaba muzi ko imyaka yose twama turonka felicitation zivuga yuko tuba twambaye neza cyane. N'uno munsi rero ko tuzoba twambaye. Hanyuma iyo myambaro none biri mu mabara y'ibendera ry'igihugu canke ibisa gute nimba ataruko bimeze? Bari imvutano cyangwa imbega atari amabara y'igihugu, tugerageza kwambara nyene kujya usanga kera bambara nyene atari amabara y'igihugu. Ariko rero tujya tundi bashira ko kwambara ibihete, urugori, bijya byose usanga hariko amabara y'igihugu. Aho Paris bavuga ati n'umuji canke n'igisagara ca mode, usanga mu bihugu bimwe bavuga ati mwambaro waja kwambara wakozwe n'umunyamudeli runaka. Mwebwe nk'iyo myambaro muja kwambara yahinguwe nande? Haragiye hajya badandaza mu mangazini, turatora imishanana imeze neza niyo tuza kwambara. Ntituvuga ngo byazanywe n'abambika bajya bahinga ngo banaka bazi patana bari. Hanyuma mwambwiye abo babiri, muravuga abaja kuba bafise idarapo, muravuga naho bazokina. Muri rusange Burundi buserukiwe n'abakinyi bangahe? Muri rusange Burundi buserukiwe n'abakinyi 7, 4 bo muri atletisme, 2 bo muri natation, n'umwe muri judo. Atletisme ni imetero 5,000 n'imetero 10,000. Hanyuma muri natation ni imetero 50 boga, sinzi ingene no bivuga mu Kirundi, nage libre. Hanyuma muri judo naho ni munsi y'ibiro 78. Arakoze Nestor Bigirimana yaganira na mugenzi wacu Prime Ndikumagenge. Kubu naho duhe ijambo Ivete Kabatesi muri baza muganga.
mwiriweho neza. Osteoporosis ni indwara yibasira amagufa y'umuntu bigatuma agira ibyago byinshi byo kuvunika, ariko ngo iyo umuntu ahinduye imibereho birashoboka kugabanya ingaruka zayo. Turi kumwe na muganga Gaspard Ntahonkiriye mu bitaro Polyclinique du Sud. Osteoporose twovuga ko ari amagufa atakaza ubukomezi bwayo kubera ibyangombwa bituma amagufa akomera biba byabuze. Hanyuma kugira umenye ko ubukomezi bwagabanutse bw'amagufa nta kindi kimenyetso kiriho kenshi atari uko avunika bidasanzwe. Ni ukuvuga nk'umuntu agize nk'impanuka ntoya cyane ugasanga aravunitse, kandi mu bisanzwe iyo amagufa ameze neza iyo mpanuka itari gushobora gutuma igufa rivunika. Izo nkomezi cyangwa se ibyo byangombwa amagufa atakaza ku buryo yoroha gutyo nibihe? Kuvuga igufa kugira rikomere riba rigizwe na calcium, tukaba tuyisanga muri cyane cyane ibyo umuntu afungura ariko n'ukuntu abayeho. Ni ukuvuga yuko kugira umuntu agira amagufa akomeye neza akeneye icyambere n'icyo bita vitamine D. Igituma ifasha cyane ni uko ariyo ifasha amara kugira ngo yinjize calcium mu mubiri w'umuntu. Iyo vitamine D nayo tuyisanga mu bintu by'imfungurwa byo bita imbuto mu kinyarwanda cyangwa ibyamwa, cyane cyane ikava no mu zuba. Imishwarara y'izuba iyo ishitse ku ruhu rw'umuntu urayikoresha neza kugira ihindukemo ya vitamine D ije gufasha calcium kugira yinjire mu mubiri w'umuntu. Ikindi gifasha basanze ni gukora siporo kugira nayo magufa akomere. Ariko ushaka kuvuga uti twumvise ivyo bifasha kugira iyo calcium ikwire mu mubiri w'umuntu, dushobora no kuvuga bibi bibuza ko imera neza, nk'itabi n'inzoga birabuza ko igufa rikomera neza. Hanyuma n'ikindi ni ukuvuga uretse hari abantu bitwa ko batarya inyama cyangwa batarya ibintu bivuye ku bikoko, nabo basanze ko iyo calcium ishobora kuba hasi cyane, navyo bigashobora gutuma bagira ingorane zijanye na osteoporose. Muga kubera iki se bamwe bibasirwa abandi ntibibasirwe? Ego hariho abantu bakarigwa. Nk'impamvu ya mbere ni imyaka, guhera ku myaka 35 40 ubukomezi bw'amagufa utangura kugabanuka. Uko ugabanuka cyane cyane basanze binafatanye na ya misemburo y'abantu, cyane cyane umusemburo bita estrogene ku bakenyezi n'umusemburo bita testosterone ku bagabo. Iyo misemburo uko ari ibiri irafasha kugira amagufa akomere, kandi tuba tuzi yuko uko imyaka yigira imbere niko iyo misemburo igabanuka, cyane cyane ku bagore ho n'ibintu bigaragara cyane ku myaka guhera 45 50. Umugore umwe muri batatu aza kugira ibimenyetso bijanye n'iyo ngwara ya osteoporose. Ariko n'abagabo irabafata kubera amagufa yo mwitako niyo yavunitse kubera osteoporose. Umwe muri batatu aba ari umugabo, nuko ko nabo nyene birabafata. Hanyuma ikindi gishoboka ni iragi cyangwa heredité mu Gifaransa, nacyo ni ikintu gishobora gutuma bamwe bagira osteoporose abandi ntibayigire. Hanyuma ikindi ni hari ingwara nyinshi zizwi zishobora gutuma ya osteoporose yihuta, cyangwa ingwara ya inflammatoire ziba zikeneye gufata imiti imyaka n'imyaka, yanke hari n'izindi ngwara zifatira ku mwingo, umushishito arico gifu, nazo zishobora gutuma ya calcium itinjira neza mu mubiri w'umuntu, nazo zigatuma iyo osteoporose izakara. Ese ikunze kwibasira ayahe magufa yo mu mubiri muga? Amagufa akunda gufatwa ni amagufa yo mu gikonjo, no kuvuga poignet, amagufa yo mu mugongo n'amagufa mu itako. Kenshi ayo mu itako biza mu myaka yigiye imbere, ariko mu gikonjo biragaragara biroroshe kubona, ariko iyo mugongo hari igihe bigorana. Ashobora kuba agize igufa ryavunitse ryo mu mugongo rikegerana ntabimenye, ariko basanga bigaragaye kubera uburiburi bwe bwagabanutse. Iyo bimaze kurenga santimetero 3-4 ucumenya ko hari ikintu gishobora kuba carabaye. Ubwo se kuri iyi ndwara hari ikintu kwa muganga mufasha aba bantu? Yego, mu gihe igufa ryavunitse tezo kwivuza bakamuvura. Hari iki kabiri gihambaye cyane cyane ko bakuyivura mu buryo bwo kuyikingira ntibigere aho igufa rivunika. Muri ico gihe ibintu bikomakomeye ni umwumvisha neza ingene akwiye kubaho, cyane cyane ingene akwiye kurya, n'ingene akwiye kugerageza akakora siporo. Muganga Gaspard Ntahonkiriye watubwiraga ku ndwara yibasira amagufa bita osteoporosis. Muramuke neza.
urakoze Ivete Kabatesi na muganga Gaspar Ntawonkiriye mwaganira nibo rero barangije ikiganiro cacu co kuruno mugoroba cari gihagarikiwe na Prudence Sengiyumva je mumva mwidwi nari Florentine Kwizera mu buhinga bw'ivyuma twafashijwe na Chris turabashimiye rero mwese abahisemo BBC gahuza miryango mukomeze kugira ibihe vyiza